turi mu kumva ijwi ryiza izamba wududu nimuze abo data yahezeye buno nyene tuzoca tumera amababa tumusanganirire mu bicu ugende wiyandikishije mu bahezagiwe. Haleluya! Turarindiriye iyo minsi, turarindiriye iyo saha iri hafi. Yemwe abahezagiwe, umwami azoza kubahamagara vuba, azoza kuduhamagara vuba. Ijambo azovuga ati nimuze, abo data yagize gute, abo data yagize gute, yahezagiwe. Azichogi azozira azasangeni namba yuku gololoka atanaga semba shingwe kuru golutare nani turacabara musa amahoro y'Imana. Ishengero y'Imana yitega mwakira amahoro y'Imana. Imana nihabwe icubahiro. Turabona ngene bishishikara kuryoha bisa neza tubitegereje tugaca tubona ngene mw'ijuru bizoba bimeze. Ibintu byateguwe n'abantu b'Imana bahezagiwe bisa nk'ibyahezagiwe nyene. Nibajije guherera ivyo ngene mw'ijuru bizoba bisa, bizoba binezereye cyane. Yesu nahabwe icubahiro. Nanje singiye guteba, ngomba dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 14. Nijoro narahavuze gusa ariko uno munsi ngomba tuhasome. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice c'14 niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Hanyuma abantu bose mugurura imitima mwakire iki jambo ry'Imana ritubwira. Haleluya. Igice ca 14 turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Imana nishimwe. Turasoma ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana, naje mwizere. Imurira kwa data hari amazu menshi yaba atariho, kandi abibabwiye kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajyana iwanje waho ni namwe abariho muba. Mwami ubutumwa mwami tugomba mwami kudutegure tuzoshire kwa data tutagira agasemba, tuzoshire kwa data tukayangana. Nuko hezagirira ishengero mwami ryateguriye iminsi y'ugukoranira hamwe. Umugisha w'Imana uriko uhereye ku barongozi kugeza ku muntu wese yakoze iki gikorwa, umuhezagire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena. Shengero y'Imana, imbere y'uko turangiza nagomba turangirize kuri ijambo tukongera kugira ibindi byizigiro bikomeye byo kuzobona Imana ko Yesu yatwemereye. Yaravuze ngo nzogaruka kubajyana iwanje ngo aho ndi abariho muba. Bangahe mwifuza ko iryo sezerano ryo dushikako? Aho turi, aho tuba, Imana ikagira gute? Ikazohatujyana twese tukazoza kuhaba. Imana nihabwe icubahiro. None n'imyaka Imana yaduhaye kugira ngo tunge
kwigisha abantu ngo bitegurire ukuza ku mwami. Kandi aba bantu b'Imana baronse agakiza, baronka amagaragaza uko bukeye ko bwije, ngo Yesu aduhushishe iri sezerano ryiza, ariko ntibishoboka mu izina rya Yesu. Dusome muri Matayo igice cya 25. Matayo igice cya 25, turatangurira ku murongo wa 31. Imana ishimwe. Igice cya 25 umurongo wa 31 niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Amahanga urubanza, ariko umwana w'umuntu ahazozira afise ubwiza bwiwe, ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga yiwe, nawe azobarwanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mbene. Intama zozihereza iburyo bwiwe, impene nazo ibumoso. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati, nimuze abo data yahezagiye, murabe ubwami mwateguriwe uhereye ukuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira, nari mfise inyota mumpa ico kunywa, maze nari ngenzi mumpa indaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kuraba uko meze, nari mw'ibohero muza kundaba. Maze abagororotsi bazomubaza bati, mwami twakubonye nyarushonje tukakugaburira, cyangwa ufise inyota tukakurisha, twakubonye nyarugenzi cyangwa ugenda gusa tukakwambika, twakubonye ryari urwaye cyangwa n'imbohero tuzakuraba. Mwami n'abazobabwira ati, ndababwiye ukuri ko mwabigiye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiye. Imana nishimwe. Ngaha turabona hari umunsi w'uko umwami azoza guca imanza, aciye imanza amahanga yose bazokorana. Ndibaza abanyafurika ngene tungana, ndibaza abanyamerika ngene bangana, ndibaza abahindi, abashinwa ngene bangana, ngene abazungu bangana. Bose tuzokoranira ahantu hamwe. Niko niga y'amajambo nari bajije ico kiyaya tuzokwigwa ngene kingana amahanga yose. Yesu rero azocaza atugendagendemwo, adushishemwo amaso, ngo arobanure intama, arobanure abagororotsi abashira ukwabo, abatari abagororotsi asira ukwabo. Ngo kurya umwungere arobanure intama, niko azoturabanura. Ngo ababaye intama azobahereza mu kuryo kwiwe. Hanyuma rero ababaye nk'impene zisaragurika zitaguma hamwe, ngo azobashira mu kubavu kwiwe, maze bazohindukirira baba bandi babaye intama. Azobabwira ijambo ryiza, ngo nimuze
abo data yagize gute, abo data yagize gute, ngomba n'ijuru ryumve ko mwamenye ngo abo data yagize gute, Imana yaratugize gute, Imana yarakoze iki, yaraduhezagiye. Iri niryo jambo ngomba ndangirizeko. Imana ngo bavuge ngo yaraduhezagiye, yarahezagiye abakozi b'Imana b'Igitega badutegurira umunsi nk'uyu, yarahezagiye abakristo nabo bategura ibintu nk'ibi, yaraduhezagiye natwe abasiguzi tuva hirya no hino turaza. Imana yaraduhezagiye. Aha huzuyemwo abantu bagize gute, bagize gute, bahezagiwe. Gorora amaboko ndabarabe abantu bahezagiwe. Amena. Wowe w'Igitega murongoye muhaguruke ndabashima imbere y'ishengero ko mwahezagiwe, natwe muje kuduhezagiza. Haleluya, amen. Aba ndabahagurukije kuko nibo batumye dukoranira, nibo batumye dukoranira ngaha. Mbega Imana yarabahezagiye, Imana yarabahezagiye. Twebwe tugiye duhezagiwe byaciye kuri abo, turabakengurukiye cyane. Imana ibahezagiye, Imana ibaha umugisha, muzohore mwibuka ishengero ry'Umwami. Amena. Murakoze. N'ijambo ngomba guhizagiye abahezagiwe, yemwe abahezagiwe. Mbega murambona hariya abahezagiwe, shira amaboko hejuru barabe. Umwami yabantumye, nicara sinasinziye ndiko niyumvira ko bantu b'Igitega ingene bahezagiwe, natwe bakatuhezagira. Haleluya, twarahezagiwe. Imana yaraduhaye umugisha, Imana yaraduhezagiye, iragahezagirwa. None rero nagomba dufatikanye kuyishima ko yaduhezagiye. Hanyuma rero turi mu kumva ijwi ryiza, inzamba wututu, nimuze abo data yahezagiye. Buno nyene tuzoca tumera amababa, tumusanganiriye mu bicu. Yesu yaravuga ngo numva indirimbo ziva hirya no hino, indirimbo ziva hirya no hino, ngo zivuga ngo icyubahiro n'icyande, n'icyande, icyubahiro n'icy'umugororotsi. Murabisoma muri Yesaya igice cya 24 murongo ni muzowurohama wa 16 ngira ngo tuzokumva inzambi iva mw'ijuru, tuzotarika twese hamwe, tuzogenda tuvuga ngo urakaza, urakaza, urakaza. Abandi nabo bakavuga ngo berega nitwabimenye, azoba ari total. Ntamuvuga ko tumazosira kwaza uwundi, igihe cyawe kizoba cyarangiye. Wombabarire wewe waje ngaho uno munsi, ugura uburyo uno munsi ugende wiyandikishije mu bahezagiwe, ugende wiyandikishije mu bahezagiwe. Haleluya, turarindiriye iyo minsi, turarindiriye iyo saha iri hafi. Yemwe abahezagiwe, Umwami azoza kubahamagara vuba, azoza kuduhamagara vuba. Ijambo azovuga ati nimuze, abo data yagize gute, abo data yagize gute, yahezagiye. Hanyuma ijambo rya kabiri ngo muragwiki, muragiki, muragiki, muragwiki, ubwawe hariya mugomba kuzaragwiki, ubwawe
kandi ubwo bwami si ubwami nk'ubu bwo mu isi, ni ubwami bw'igitangaza, ni ubwami buruta ubw'amahanga. ubwo bwami buzaba ubwami bw'igitangaza, ni ubwami mwateguriwe. uhereye ryari? uhereye kureba ku isi. ni ubwami bukomeye butanyeganyega, ntibunyiganyiga. shekani ntazaba ariho ngo bunyiganyize, azaba yagisuye ikuzimu. amena. imana nishimye ngo muri ubwo bwami mwagize gute? mwateguriwe. uhereye ryari? uhereye kureba ku isi. haleluya. ubwo bwami urumva ari ubw'igihe kirekire imana ibutegura. Abaheburayo turasoma ngo twakire ubwami butagira gute. abasomye bibiliya ngo twakire ubwami butagira gute? butanyeganyega. ubwami bwo mu isi buranyeganyega, ariko ubu bwami urafise fondasiyo. uhereye ku kurema ku isi umwami yaciye ashyira ijambo ko hari abantu bazoraga ubwami butazoneganyega, kandi ubwo bwami burakomeye. twebwe n'imyaka mikeyi, naho mbona ngutse n'imyaka mike, ku myaka tuzobaho twahawe ubwami butazogira gute? butazonyiganyiga. nicyo bituma rero umuntu ntibubwanjanjwe ko n'ugupfa wopfa ntubwanjanjwe ko. ni ubwami bufise fondasiyo, ni ubwami buhambaye, ni ubwami bw'igitangaza, ubwami atakorobuka, ubwami butazonyiganyiga, buzokwamaho imyaka ingahe? imyaka yose tuzokwamura ubu bwami. ntihagire umuntu n'umwe yotaha atabwakira, ntihagire umuntu n'umwe yotaha atabwiyandikishijemo. nukuza ngaho igororwa tugapfukama, umwami aca kwandika kandi ashiremo ubwo bubasha buzotuma ubwo bwami butazonyeganyega. yesu nahabwe iki? ngo bwateguwe imyaka myinshi, hanyuma ngo igituma wabuduha ngo nari mfise inyota, oya ngo nari nshonje. mugira gute? murangaburira. ngo nari mfise inyota. mugira gute? mumpocyonywa. nagenda gusa. mugira gute? muranyambika. amena. haleluya. ngo nari mu munyororo. mugira gute? muraza kunda muramohora. abo bantu bose bari mu munyororo w'abadayimoni, umunyororo wa shetani. ariko intumwa tumaze guhagarara ngaha, abangene bangana, abangene baje, twaje kubohora imbohe, twaje kugaburira abashonji. murakoze mwebwe mwatugaburiye. imana y'ibyo namwe zibagaburire repas special. haleluya. ngo nari nagenda gusa. mugira gute? muranyambika. twagenda gusa, ariko umwami yaragize gute? yaratwambitse. arakagira gute? mpaka ndabahagurutsa tumushime ko yatwambitse, yatugaburiye. amen. yatubohoye mu minyororo y'abadayimoni, yadubohoye mu minyororo ya shetani. uno munsi turidegembye. haleluya. uragahetsegirwa wa mana, uragahabwa icubahiro mana. imana yatubohoye mu minyororo ya shetani. twari tuboshe, twagenda amenya. amen. ntitwari abantu twarimwo, ariko none ngo turi abantu b'iki? turi abantu b'imana. turi ubwoko bumeze gute? batoranijwe. imana nishimwe.
turongeye gushimira Imana badukoranije ngo dushime Imana ibikorwa bikomeye Imana yakoze muri twebwe. Haleluya, urakoze Mana, nushimwe. Imana yaragize neza. Amena. Imana yaraduheza, Imana yaraduhezagiye. Senga Imana, dushime Imana. Imana yaragize neza. Muragahezagirwa, 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 Imana muragahezagirwa. Utarahezagirwa turamuhaye umuruto, turamuhaye umuruto, kandi umuruto ari w'igiciro imbere y'ijuru. Imana yaraduhezagiye, Imana yaraduhezagiye. Utarahezagirwa naze